agiriye inama n'ishengero rya Pantekote ry'i Bujumbura bafashe ingingo y'uko Pasiteri Rukwirikanya Onesiforo aba pasiteri wa mbere. Na Pasiteri Nahimana Daniyeli yahora arongoye ishuri rya Bibiliya aba uwa kabiri. Umwanya wa mbere n'abaramukije mwese ubwo twari dukumburanye, hanyuma rero uyu mwanya nawo ugomba gusubira kubashimira, cyane cyane dushimira mwese uko mwadusengeye natwe twabasengeye, hanyuma rero kandi turabona ko Imana yagize icyo ikora. Ariko nubwo bimeze uko turacafise intege nke, turacari hano kwa muganga, hanyuma rero ibikorwa navyo turazi yuko bitarwara kandi ntibiroreye. None rero twaragize inama y'abarongozi b'ishengero, hanyuma rero twashika mu ijambo yuko muri iki gihe tudashoboye gukora ibikorwa byose uko byategerezwa, uravye ibikorwa byaragutse cyane kandi ishengero rikorera ahantu hanini kandi bisaba inkomezi zitari nke. None rero baraganiriye tugashika ku ijambo ry'uko ariko bene data babiri dukorera mu ngata bakibishoboye, hanyuma rero tukabikorera hano ku mugaragaro, nk'uko twatumiye abarongozi b'amashengero bose bari hano, amashengero ya Pentekote mu Burundi, nk'uko dukorera mu ishyirahamwe kandi turi mu bumwe twese tujya inama. Rero twabonanye turavugana. None rero hariho bene data babiri, nk'uko habaho umupasiteri wa mbere hakaba n'uwa kabiri, niko byaba bimeze na Yesu atuma babiri babiri. Rero hari igihe ibikorwa byarutse rwose agatuma 70. Rero nagomba kuba ishengero cyane cyane y'Ubujumbura, nta gihe cyabitumye byavuye iwacu, ibyo turabizi. Ntihagire rero uwo kwiyumvira ibindi, nta bindi biriho, ikiriho n'igikorwa cy'Imana. Icyo dushimire ni igikorwa cyo gukora igikorwa cy'Imana neza, kandi igikorwa cy'Imana murazi ko cyagutse. Hanyuma rero si ikintu kije gupima bukwi, twaracyiyumviriye ko twahera ukwezi amezi 6 umwaka agasubira kuvaho n'ikindi gihe cyonera, yari imaze kuba imyaka 2 turabereye kandi twishimikije ijambo ry'Imana. Twagomba kubamenyesha kandi muduke cyane ko rero ndabazi ko muri abantu by'ukuri ubaha kandi abantu bakunda ijambo ry'Imana. Abo bantu mubayoboke
bakiriye inama y'abemereye, hanyuma rero babaje imbere namwe rero bayoboke ubasengere, hanyuma rero iwacu Imana kugira ishishikare kuca imbere, hanyuma Imana ishishikare kubahereza imbere. Ntagaruka rero bashimira iki kiringo cyose gihetse, nyine mwitwaye neza, mukitwara neza cyane mu ishengero, mukayoboka, mukumvira kugeza uno munsi, n'ahandi hagenda rwamo, mwebwe ndabera bazi neza umutima wanyu, bazi kabisa ko namwe muzi bivuye ku kindi, bivuye kubera distance ariko no kubera amagara. Nicyo gituma rero babigize tuti ngo bamwivubyi, nicyo gituma twabarongeye mu nama n'akabuja kone s'abahindi, s'abazungu, s'abanyavietinamu n'abantu basanzwe babarongoye kandi muzi. Noneho kuri ndabashimira kandi yuko babagendeye neza, bakabagura neza, ishingiro ry'Imana rikaguma mu mutekano. Bashimira n'ubutegetsi bashishikaye egome bayobora neza, namwe ugashaka kubumvira, reka n'ubu nyene igikorwa kiracari ca mwese. Nuko rero twavuganye rero ko muri uyu mwanya basengerwa, twavuganye kuri abakuru b'inama y'uko amazina barayafise, kubera bari hafi yanyu baza guhamagara, hanyuma muce mwebwe muhamagawe mwitaba, muce mufukama abasengera, ariko baze bashireho ijambo. Noneho nanjye hano naho ngino naho ijambo umukuru wa Assemblée Générale ashike asome ijambo, tujye imbere. Imana ibahezanye. Ega mwanyumvise? Sinzi ko mwanyumvise. Mwanyumvise? Ego aze mbere turamukengurukiye. Imana iguhezanye. None uko muheje kumva yuko umwungere wa mbere w'ishengero ry'Ubujumbura, Reverend Pastor Niyongeko Samuel, yasabye yuko ibikorwa byoshikira abandi kugira ngo ntabwo maremerewe n'icyo gikorwa kandi amagara amugoye. Cyakabiri rero agiye inama n'ishengero rya Pantekote ry'Ubujumbura, bafashe ingingo y'uko Pasiteri Rukwirikanya Onesiforo aba pasiteri wa mbere. na Pasiteri
Nahimana Daniyeli yahora arongoye ishuri rya Bibiliya aba uwa kabiri. Icya gatatu, amashengero ya Pentekoti mu Burundi arakengurukiye iyo ngingo, arashima cyane rwose ibikorwa uwo mwungere Pasiteri Nyumviko Samweli yaranguye ari Bujumbura mu gihugu no mu makungu, kandi akifuriza abarongozi bashasha kugira ngo bagire umugisha, Imana ibamugisha mu bikorwa bagiye kurangura. Icya kane, bitaye ko Revera Pasiteri Nyumviko Samweli aguma ari umwe mu bapastori barongoye ishengero Bujumbura mu iteka ryiwe ryose, kandi akagumana icyubahiro agatako akazohora abagira ingingo ku kazi byinshi muri iri shengero. Ishengero muri rusange rizoguma rimusengera kugira ngo aroranirwe Imana imuhaye n'ubuntu azohagaza mu Burundi. Imana yabahejeje. None nasaba abarongozi bahaguruke, Revera Pasiteri Anisiporo na Pasiteri Daniel bazaga gusoma amajambo y'Imana bari ngaha mubabona. Nuko naba rero murabizi ko turongorwa n'amajambo y'Imana, cyane cyane twebwe mu mashengero ya Pentekoti dusoma amajambo cyangwa dukora amajambo turongowe na Bibiliya. Dusomere mu Nyarusi ubutumwa bwiza bwa Yohana cya 21 dutangure ku murongo wa 15. Tituza kutuza dusome mu izina rya Yesu. Nuko barangije kurya, Yesu abaza Simoni Petero, Simoni mwene Yohana, ego urankunda kurusha n'abategomwe mugenzi wo urazi ko nkunogera? Aramubwira ati, ahura imyaka z'intama zanje. Yongera kumubaza ubugira kabiri, Simoni mwene Yohana, ego urankunda n'abategomwe mugenzi wo urazi ko nkunogera? Aramubwira ati, ragira intama zanje. Aramubaza ubugira gatatu, Simoni mwene Yohana, mbega uranogera? Petero arababara kuko yamubajije ubugira gatatu, mbega uranogera? Aramwishyura ati, mugenzi, wewe urazi byose, urazi ko nkunogera. Yesu aramubwira ati, ahura intama zanje. Yesu uko yabigenjeje niko tugomba kubigenza. Iki kibazo yabajije Petero nicyo ngomba kubaza Onesiforo, tukabaza na Daniyeli nyene. Yababajije ubugira gatatu,
arabaza ngo mbega murankunda? nawe aravuga ati ego mugenzi ndagukunda. Yesu ati kunkunda ragira imyagazi y'intama zanje. Arashishikarira kabiri amaze icyo kibazo nyene, nawe arishura ati ragira intama zanje. Nico tugomba kubabwira namwe abari aha bose, abakozi b'Imana, bakuru banyu babakikije, na jewe hamwe twese tugomba kubabaza iki kibazo twishimikije Imana Data wa twese na Mwene Yera ari muri twebwe. Umukozi w'Imana niso urakunda Yesu? Urakunda Yesu? Ego ndamukunda. Ragira rero izimanzo atanu mavuyemo, urabona hariya hakurya bagira hariya kw'ibarabara bose n'abandi bagiye kuzohababaza. Aba bose mwitegure kuzobaca imbere igihe inzamba izovuga niba Imana izogukunda. Mubaragire ubu busho bw'Imana. Tubayeho mu minsi ikomeye, iminsi y'ubugaragwa, mpwemu yera ndakironka ikibanza mu mitima y'abantu. Ariko uno munsi ngize iminsi nikanguye, ndiko ndagendagenda, numva ijwi rimbarira ngo uzuza ihembe ryawe amavuta. Naba nyene nicyo gisabisha wagize iminsi wawe, nguzuza ihembe ryawe amavuta. Aha twese dufise amavuta yuzuye, niko bakozi b'Imana bagira. Dufise amavuta yuzuye amahembe, tugomba kugusukako nawe uce uba kapable bikomeye byoroha wega pande kuzoragira ishingiro ry'Imana urengana ubugaragwa buhereye. Haleluya, mbega Imana nishimye. Rero zakiriza intama z'Imana mu bindi bikorwa biriko biraza mw'isi, iyindi mirimo irahaba, ariko umurimo wa mbere ubaho no kuragira iki? Ishengero ry'Imana. Rumfataniye kuragira iki? Ishengero ry'Imana. Imana ibahaye ibindi bigira kabiri, ariko misiyo ya mbere ijoro n'umurango bikomeye bitoroha kuragira ishengero ry'Imana mu bigabo bibiri. Yarabuze ngo gaburira ishengero ry'Imana. Ubu bugira kabiri bo mu majambo y'izirya zindi ndimi bavuga ngo bungabunga intama z'Imana. Haleluya. Imana ibahaye kubungabunga intama z'Imana. Izifise intege nke muzisengagize, izirushe muzishire ku bitugu. Ukure kumwe kwa Mose yari yakora ab'Isirayeli, na Yesu nyene igihe yari ngaha kw'isi yakira imyagazi akaba ari yakorega, bajya b'intege nke akaba ari bajana akabashiza ku rugero. Nico tubasabye, nico ijambo ry'Imana ribagomba ko arashishikara kugira gatatu kugeza Petero arira mu musozi, mbega umwami ntazi ko ndamukunda.
ariko yagomba amutsindagire tugomba tubatsindagire. Ishengero rigana muri iki gisagara cy'Ubujumbura tugomba mwese mutubera imboneza z'amashengero yose, aho ni Kiremba, umutima ureme, i Bujumbura hari Onesiforo na Daniel. Yesu nashimwe. Uwo kumugara wo Kayogoro ati ndanezerewe, i Bujumbura hari Onesiforo na Daniel. Abose mu Burundi, reka no muri Swede, igihugu tuvyara ati Bujumbura hari Onesiforo. Muragisha Imana izobanezera kugira tunyaruse isome kandi Petero ya mbere igice cya gatanu. Petero ya mbere igice cya gatanu. Yesu nashimwe. Abashinganaye ishengero muri mwebwe ndahanura, kuko nanjye ndi umushinganaye mugenzi wanyu, kandi n'icyabona cy'imibabaro Kristo yababajwe, kandi mfatikaje namwe ubwiza buzohishurwa. Muragire ubusho bw'Imana bwo muri mwebwe, mutaburagira nk'abagoberewe, ariko mubikunze nk'uko Imana igize gute, nk'uko Imana igomba. Haleluya. Ntimuragirishwe no kurondera inyungu mbi, ariko muragire mushize igikonyo, kandi ntimuragire nk'abatwaza amanyama amashoma agabanganirijwe, ariko muri ibyitegererezo by'ubusho nuko umwungere mukuru niyerekanwa, muzokwambika mu mitwe igisibo cy'ubwiza kitazoroshira. Haleluya. Nicyo Imana bagomba ko muragire ubusho bw'Imana, hanyuma Imana izobahezagira, Imana izobaha umugisha, bizoba igisibo cy'ubwiza kidashira. Gusumbana kwacu hariya mu ijuru nta kintu kitazodusumbanya, nuko hari abantu bazokwaka nk'inyenyeri, kuko baragiye ubusho bw'Imana. Hanyuma turafise no gusubira mu byanditswe ijambo rigira ngo Yakobo umukozi w'Imana azoragira ngo ubwoko bw'Imana ngo aburagire, ngo abwigishe amateka y'Imana, bamenye iby'Imana igomba. Umuntu nka mweneyo icyo mukurira hasi, Imana ntizomwikubitira, kuko umukozi w'Imana niwe kimazi n'ubugingo. Nuko rero iri banga muhawe ni ibanga ryiza, rizobazanira umugisha. Riraremereye ariko rizobazanira umugisha. Namwe bwoko bw'Imana, namwe shengero ry'Imana, murabasengera, murabagambukira, murabasabira, saba marayika ariko baronga ubuntu. Nuko ndizigiye ko muzobikora. Mbega muzobikora? Imana ntibambezagire. Haleluya. Mana aronse n'amagambo meza ngo mwihangane kugeza ryari, kugeza aho Yesu azozira. Haleluya. Cya kabiri, mwaratoye neza, mwahisemo nde Yesu. Era abantu bw'ingongora bahisemo Yesu. Hano rero muzorebuka imbere ya
data rya shengero mandagiza mwami n'indarizari yose uko ringana. Hari umuntu umwe yigishije yuko hari i Buraya hari imbwa yigishije kuragira. Bukeye mu gitondo nuko intama zituruka akayifata ngaha kundutse ku izosi ati 1, 2, 3, 10, 50, 100 yaguragira. Kigeni karagira ku mugoroba igacura agaharuka 1, 2, 3, 5, 100 igaburira akayigaburira ugacaye gatuza akayarurira yacura akayarurira umunsi umwe rero arayiharurira abura 3 zirabura hoci zirabira yebuzibone iragenda mw'ijoro irakwega nka saa yine isanga azabonera yizanye icumbagira atazirayize hoci yongera irasubira agenda nka saa 6 azabona iriko irakwega iyindi imeze nabi asigaye hoci aragenda arasanga yapfuye iriko irakwega umuvyimba ishira imbere yiwe iciracika ariko icurika nigize ikwica. Amen. Muze namwe murire mw'ijuru mukwice ishengero n'ahari ibyo mu minsi ikomeye Imana yabahaye impwemu yera ibahaye amajambo y'ubugingo. Aya ni amajambo akomeye cyane nimwe yakurikiza ishengero muzorerarira muri cura amahoro. Imana ibambeze tubomba rero musabe bongere muze tubasengera Imana bongere muze tubaramire ku biganza. Haleluya. Mufukani. Haleluya. Damu ya Yesu. Haleluya. Amen. Damu. Nami Imana yacu. Nami Imana ihoraho. Banezerewe nami turanezerewe. Kubona abantu wenyine witoreye kugira ngo bashobore kuragira izi ntama. Nubahezagire ubahe impwemu y'ubwenge ubatoze ukuri kwawe ubugombe bwawe ubashikemo nawe wabubwira ishengero. Urakoze Yesu ko wemeye kubahezagira. Urakoze kuzobafasha ku kintu cyose kizobagora ko bakwiye gutabaza wewe nawe uzobikora. Urakoze nubahezagire ubambike ubwiza bwawe uwamwasi atinye agira ubwoba babo kuko bambaye umwambaro w'Imana. Urakoze kuvyemeye kandi kubahezagiye mu buzima bwabo bwose kugeza wa munsi bazoshikana rya shengero rya mw'ijuru. Dusenze ku bw'izina ryawe ryera. Amen.